Barundikazi rwaruka mbonera kure aho muri hose. Uyu munsi wa Mungu igenekerezo ya 16 Ruhuhuma umwaka wa 2025 uburongozi bwa URN Itamoneza buramenyesheje imbonera kure zose aho ziri mu Burundi ndetse no kw'isi yose yuko buhamagariye guhagarika kumvira no kugenda gukora amabi barungikwamo n'umugambwe CNDD-FDD. Nagira ngo ndabibutse ibi bikurikira byo muri kahise. Muri kahise mu mugambwe w'abadasigana iprona bari bafise ugwaruka rw'abajerere. Urugwaruka rw'abajerere rwarakoreshejwe amabi atari make iyo dukurikira intahe za bamwe mu barokotse mu bwicanyi bwabaye mu 72 igihe bamwe mu bahutu bagomba gukuraho ubutegetsi bwa Michel Micombero bashoboye gukora bakoreshejwe n'abategetsi bo mu mugambwe iprona mu kwica no mu kuja kuzana bashorera abo mu bwoko bw'abahutu babakuye mu mirimo yabo. Nagira ndababwire ko abo gushika uyu munsi n'ahatarubanza rwababayeko bari bakomeye mu mugambwe, baravuga rikijana bashorewe bashaka bakamuherana. Ariko nagira ndababwire ko murabona ko uyu munsi amatohoza akogwa bigenda bimenyekana umwe wese ico yakoze ico gihe. Nagira ngo mbwire imbonera kure ivyo muriko murakoreshwa uyu munsi n'ubutegetsi buhari bo n'umugambi birandikwa bikabikwa. Mumenye ko kera ataho kwandika hari ariko uyu munsi ico ukoze cyose kirara kimenyekanye kikandikwa kandi kabikwa neza. Nagira ndababwire yuko rero ivyo mukora ntaho muzobihungira kuko n'ivyakozwe n'abajerere 72 atatuma tumanaho ryari rikomeye nk'uyu munsi birazwe. Umwe wese icyo yakoze kirazwe kandi bitebuke bijya byabereye 72 naho severi kirabihenda ihengekera ku bwoko bw'abatutsi. Ukuri kuzotera kuje ahabona. Mbonera kure nagenda batera kamo mugezaho nkababwira ko ivyo mugambwe CNDD-FDD babwira ko abansi banyu ari abatutsi, ko abansi banyu ari u Rwanda kubera barugereranya ku Rwanda rwose ari u Rwanda rw'abatutsi. Nagenda babwire ko bababesha kubera ko bagomba kumubashigikira mu mahano n'amakosha bakoze muzi mutayobewe, kubera ko CNDD-FDD bari ku butegetsi bagiye mu ntambara. Hariho ibyaha by'intambara bakoze bitahanywe kubera ko abari kubahana ari bo bumvikanye nabo bakoze ibyaha byo kwica umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior nabo bari kumwe muri guverinoma. Ivyo bikaba byavuyemo ko habaho genocide yakorewe abatutsi igakogwa nabo muri Sawanya Frodebo. Ari byo uyu munsi abonyene bari mu butegetsi batinya ko bafatwa bagaca babahamagarira kubashigikira bakababwira ibitajya ntibize bababesha kugira ngo bagire inguvu zo kugira ngo ntibafatwe cyangwa bave ku butegetsi ejo bazoshengezwe. Nagenda babwire ko bababesha. Ubutegetsi burya baramaze kubuva. Ubutegetsi ariko arabusezera bategezwa kubuvako. Nimureke kwivanga mu byaha byabo bakora kugira ngo ejo ntimujye imbere y'intahe muzira ubusa mukiri bato. Mbonera kure biswi by'inkono baheruka kubaha imipanga. Nimwebwe mu bitubwiye ndabasabye nshimitse ko imipanga babahaye mwogenda mukayita ku makomine no ku mazone canke bidashobotse ko muyitwara ku makomine n'amazone ngo muyiteho naho ba mwijoro muyitware kwa nyumba 10 cyari kwa notabule muyite mu ngo zabo cyari ku marembo bavyoke mu gitondo basangiye imipanga. Kuko iyo mipanga mukabona muyikoresheje mu kwica abatutsi mumenye ko muzoba mugowe ntaho muzohungira. Nagira ngo mbwire CNDD-FDD nabo bose bamonobore gukora ikibi cyo kwica abandi babahora ubwoba ko ibigiye kuba mu Burundi nta hantu namwe muzohungira ngo babuhungiro nk'abahutu. Nta bazoba ubuhungiro muva ngo mwara CNDD-FDD umwari mbonera kure. Nagenda babwiye ko igihugu cyose muzohungiramo bazobagarukana mu gihugu cyanyu mukaza imbere y'intahe mukabazwa amabi muzo mwarakoze. Niyo mpamvu ndabavuniye akagore ndabakebura ndabahanura kuvavanura mwivuye inyuma n'umugambi CNDD-FDD. Umugambi mukwiye guhurira mu matora nta kintu cyo muhurira ko kanatsinda umugambi ntubatunze ntubagaburira ntubambika ahubwo ubasaba kwiruka inyuma yabo kugira ngo mukore iterabwoba kugira ngo abantu bose babatinye. Ubukene ubugarije nk'abarundi mwese
na abimbonera kure haba abavyeyi banyu murabona ko ubukene mufise bwo gukora amakara mu gato. Ndababuriye nagira mbere mbonereho akaryo ko gutera kamo abavyeyi bafise abana bari mu mbonera kure ko bobamira bagafata ibere ry'iburyo bakabamira bakabagira inama bakabahanura, kuko bitabaye ivyo abo barapfuye, murababuze kandi muzobabura mwabanje kuburira hejuru, kuko ayo mabohero yose yuzuyemwo abantu agiye gufungurwa, kuko abari muri ayo mabohero nta makosha bafise gusumba bari ku butegetsi. Mbwire abari mu mabohero yose mu gihugu cy'u Burundi musenge amasengesho, nushaka senga iminsi 3 canke 4 na kanaco mwarya musaba Imana kubafungurira, kubera ko mugiye kufungurirwa amabohero mutahe murasubirirwa nabo babafunze. Abo babafunze bagiye gusubira muri ayo mabohero kubera ubwicanyi bagiye gukora birazwe. Tubwira imbonera kure rero n'abavyeyi babo yuko mwoja hamwe mugashikira abavyeyi banyu nyabona mu kwa by'iterambere mukavavanura n'ubwo bwicanyi umugambo CNDD-FDD ukaba kwegeramo. Ikibwirwa n'icumva ikerekwa n'ikibona. Nimutakora ivyo ntimuzorira muva ngo ntitwari tubizi, tubibabwiye hakiri kare mutarabikora. Ibikorwa bibanziriza ivyo murazi ko tubizi ko mubyiteguriye, ariko nanjye ndabamye hakiri kare kugira ngo mubivavanure mubivemo, bitabaye ivyo mumenye ko uzosigara atapfuye, uzosigara ataguye muri iyo ntambara mugomba kwisukamo, yitegure kuca yinjira muri iryo bohero mwama murungikamwe abandi. Ubu butumwa bushikirizwe umuntu wese w'imbonera kure ahari aburonke, ku neza yawe mbonera kure, ku neza yawe n'umuryango wawe, ubivemo ubu Murundi urondere uronka ukore Imana kuje imbere, mugabo ntiwisuke muri ibyo ubwicanyi n'iterabwoba, kuko biraguhitana niba nasigara uraja mu ibohero, kuko navuze ngo abafunzwe amakosha bafise ni mato ugereranije n'amakosha afiswe n'ababafunze. Murakoze.